Muramaze kubona abantu bakunda kurya inzara? Mbega vyoba biva kuki? Ngaha ho biva. Kurya inzara bishobora kuva ku bwoba, ku ruhagarara, ku ngwara n'ibindi. Ni inyifato umuntu atangura atabizi, akayigira iyo ariko aca mu bihe nseserezamutima. Alain Joseph Hatungimana yize ivy'inyifato, imibereho n'isanamitima, arasigura iyo nyifato ifise abatari bake. Kurya inzara biva mu bintu bitandukanye. Ubwa mbere umuntu ashobora kurya inzara atabizi, ari inyifato yaje uko nyene ugasanga yisanze ariko ararya inzara. Ariko kandi abantu benshi barakunda kurya inzara mu gihe bafise inyifato canke ibihe biriko birabahungabanya, na cane cane abantu barakunda kurya inzara mu gihe bafise ubwoba bwinshi, ugasanga kugira ngo yifatafate canke ahangane n'ubwo bwoba buri muri we, basanga kenshi ariko ararya inzara. Hariho n'abandi barya inzara kubera ko bariko baraca mu bihe vy'uruhagarara, ico twita anxiété. Ugasanga rero kenshi muri urwo ruhagarara naho nyene ariko ararya inzara gushikaho mbere yikomeretsa, bigatuma ashobora no kuva n'amaraso kubera ko uwo mwanya w'urwo ruhagarara ni umwanya amara ariko ararya inzara kandi agwana n'ibiri muri we. Mugabo kandi hariho n'abandi barya inzara kubera ko bagwaye, na cane cane hariho abantu bakunda kurya inzara bamaze kuba bari mu bihe vy'akabonge, mugabo atari akabonge gakabije, ari hahandi avuga ngo ni hehe nohungira. Ugasanga kurya umuntu aba atagishaka kuvugisha abandi, kurya umuntu usanga atanguye kwigunga mu gihe c'akabonge, akumva umengo umunezero wiwe nuwo kuba wenyene. Uko kuba wenyene rero kugira ngo yumve yuko yiyujuje, kenshi ugaca usanga ariko ararya inzara. Hariho n'abandi barya inzara kubera cane cane birakunda kuboneka kuri aba bihereza ibiyayuramutwe. Kenshi iyo uzobona umuntu anywa ibiyayuramutwe atanguye kugira iyo nyifato yo kurya inzara, ugasanga inzara zose yarazimaze kubera ko muri we yumva umengo arakeneye akantu kaguma kamusoserera. None iyo umuntu vyanse kabiheba vyogenda gute? Bisaba yuko arondera abamufasha, na cane cane aba bize ivy'inyifato, kugira ngo bamufashe ubwa mbere gutahura ico vyavuyeko, kubera ko hari n'igihe usanga ku muntu atanguye kurya inzara kubera ko yabuze urukundo muri we. Rero iyo umuntu abonye yuko atanguye kurya inzara bukebuke, bigashikaho abona yuko inzara ziwe zamaze kononekara, yatanguye kwikomeretsa, bisigura ngo aba yarengewe. Uwo muntu rero yo mu gihe we bidashobotse bigaragaza yuko ashobora kwifasha ngo abihagarike, akumva yuko iyo nyifato yamurengeye, akashikaho wenyene agira ingorane, ni vyiza ko yitura abamufasha, yitura ababizi ivy'inyifato kugira ngo nabo bamufashe. Nibo batahura ibiriko biramubako, bakamufasha no kubitahura, hanyuma bakaca bagirana urwo rugendo rwo guhindura iyo nyifato. Twibutsanye ko umuntu arya inzara afise amahirwe menshi yo kugwara indwara zifatiye kw'isuku rike, eka mbere n'urwara rwiwe rukononekara.